ariko araba ko ivyo ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF mu mfunyapfunyo ryiyemeje ko vyagiye mu ngiro, ivyo navyo akaba ari ugukorana n'ibitaro Prince Regent Charles mu kwakira no kuvura ku buntu abagize impanuka zitandukanye. Umushikiranganje wo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida Tade Ndikumana arashimira iryo shirahamwe ko ritayaza amasigara cicaro. Ivyo ryiyemeje rirabikora, baramaze kwakira abagwayi batari bake ndetse baranafise n'ivyuma vyo kuvura bikwiye, bakaba banatanga n'intererano y'amafaranga kuri ivyo bitaro uko ukwezi gutashe. Yaciye anaboneraho akaryo ko kugendera ibisata vyose bikorera muri ivyo bitaro hamwe n'abagwayi bagwariye mu mice itandukanye y'ivyo bitaro, agashima ko ari bitaro vyikwije kandi vy'isuku. Abagwayi barakenguruka ukungene bakigwa. Nashitse by'ukuri shitse ngaha banyakiriye neza, ntibarebye igihagararo cyanje, banyakiriye neza baramvura. Ubu rero nkaba ntashe numva meze neza. Oya nta mafaranga narishe, bambwiye ko nzogaruka nyuma y'indwi y'amayinga abiri kugira abantunganize neza kugira cakora kwiye iriko. Ndetse n'umushikiranganje arashima ingene iryo shirahamwe ririko rikorana n'ivyo bitaro. Bashimye yuko icambere harabayeho gusubirwamwo ibikoresho bimwe bimwe bisata bimwe aho bakirira abagize amasanganya ku buryo MSF yamaze gushitsa aho yashigikiye ibitaro vya Prince Regent ibikoresho no gusubiramo inyubako bimaze gutwara amafaranga arenga muri yaridi n'igice w'amafaranga y'amarundi, kandi baramaze kwakira abagwayi batari bake bafatanije n'ibitaro vya Prince Regent, kuko twabonye ko kuva itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu bamaze kwakira abagwayi bagize amasanganya bagera ku 404, muri abo 25 barakozwe. Ivyo biboneka yuko bafasha koko ko, kandi twabonye yuko ama-accident mu barabara ari menshi cyane. Turabona ko ari ikibazo gikomeye, nga turashima yuko ishyirahamwe MSF ryemereye ibi bitaro amafaranga miliyoni 35 ku kwezi kugira ngo bashobore gufasha bavure abo bene gihugu atacu barinze kuriha. Turashima rero yuko ikigo MSF naho kitagikorera mu Kigobe cyashimye gufatanya n'ibitaro vya Prince Regent kugira ngo tubandanye dufasha abene gihugu bagize amasanganya na cyane abene gihugu ba ruguru badafise uburyo bukwiye. Arahumuriza bene gihugu ko ingene iryo shirahamwe ryakira abagwayi rigikorera mu Kigobe atacahindutse, ahubwo ubu harakarusho. Turavye ingene abagwayi bahora bakigwa muri MSF hari abahora bakorera mu Kigobe, no ngaha ntacahindutse kuko abaganga bahora muri Kigobe nibo baje gufashanya n'abaganga bo muri Prince Regent, ahubwo bakigwa neza kurusha kuko turavye ingene bakorana neza n'ibi bitaro turana ko ari akarusho, kandi nko twabibashikirije baraheza bakaharonkera n'ubumenyi abandi baganga bakashobora kwigira kuri aba baganga b'abanyamahanga, bakabigisha ubuhinga bugezweho gushobora gukora abagize amasanganya. Ivyo rero bizofasha kugira ngo tugende twigisha n'abaganga b'abarundi bashobore kuronkera ubumenyi ku buryo aba basanzwe bakorera muri MSF bashoboye gusubira inyuma ibikorwa bikazobandanya atangorana. Ishirahamwe MSF ryatanguye gukorana n'ibitaro Prince Regent Charles kwigenekerezo rya mbere ntwarante, bakaba babandanya kwakira ababituye bose n'abava mu ntara zo mu gihugu hagati.